bagenzi, aha turi muri Binance. Abantu benshi bamye bambwira ndabereke ingene ubu buntu bukora buri muri Binance, ingene twaza turaca amafaranga aka hamwe n'aka hamwe n'aka. Ku bantu tutariko turagaragara neza muri Binance, ca ngaha handitsemo ahangaha, hama usondeho wagisondaho uca ubona ubu bwose. Kugira bikorohere rero uca usonda ngaha kuri edit ahangaha, kugira buze buraza nka kurya jewe buza uca usonda aha kubera nawe usizemo. Reka mbereke ingene uragasondaho akantu uba ushaka gushira hajya ahantu ushikira nyene turakabona, uragasondaho utu turimo. Mbereke dufate par exemple, reka tumaze dukuremo nka kamwe. Sawa, urabona yuko ngaha haza udupisi uca ugasondako ukagumizako. Reka mbereke dufate nk'aka par exemple, iyi dushireho iyahe kabasha, dushireho iyi, dushireho iyi, uca usonda hari pisi kijamwo. Urabona yuko agiyemo, uca musonda handitse done aha hejuru, urahabona usondaho tugira ruturo ngaha, kandi murabona yuko bica bigaragara neza. Aha ntusubira kusonda ngaha kuri moro, bica bigaragara ngaha. Rero ikigwa cy'uno munsi ni ukubereka ahantu bashyira red packet na OTD. Niyi OTD, iyi red packet kambereke etape par etape. Iyi ya mbere OTD ni red packet hamwe n'aka akari WhatsApp. Turatangura ahambere kuri red packet. Ugisondaho kiriyugurura. Kambereke aya n'amafaranga y'ubuntu akorerwa muri Binance atagishoro. Red packet imeze uko. Aha rero bikimeze uko, aha urabona yuko bashyiramo code. Rero code za ndaguha nizo zirashyiramo ngaha. Code nazo ndazitanga muri groupe ya Facebook ya WhatsApp. Abatarimwo muranyandikira ndabashiremwo. Ugishyiramo code murazi yuko muca mugira claim, baca bakuzanira kado kaca ugira open. Aho nahambere, iyo ni po ya mbere. Po ya kabiri katugire yotora. Po ya kabiri ni iyi OTD. Iyi turasondaho turategereza. Turategereza connection. Murabona yuko byugurutse. So aha murabona yuko basabye ijambo ry'indome zitandatu, icyo hari urutokazi. Murabona yuko ari bitandatu. Bansabye rero ijambo ry'indome zitandatu rihwanye n'amajambo bakeneye yo muri Binance nyine. So ikintu cyukora ucuza muri groupe, mba nayatanze muri groupe amajambo ushobora gukoresha ngaha. Reka mbereke par exemple, reka nje muri groupe ndabe. Murabona amajambo ngaya, indome zitandatu ngizi ni profit, trends, trader, score. Murabona naya cadu subira hahandi muri Binance bandikemo iri rya mbere profit. Tuce twandika tugira ngaha inta. Guys, murabonye yuko biciye byemera. So murabona point isigaranye ngaha, murabona uko ugira uko usondako ugapasa muri kijya kibazo bakeneye
niko aka kantu kiyongera ngaha, murabona ngaha kaguma kiyongera, aha ngaha kaguma kiyongera. Ndakujuje nzoba ntsindiye amapwe 500. Buri pwe ifise amahera yayo. Rero murabona aho ngeze naha ngaha, aha ndashobora gupataja mu bandi kugira ibibazo byongere kuri jewe, no kudapatasha nta ngorane, wocungana n'umwanya. Aha ejo bazoca bampereza ikindi kibazo, bizovana hari igihe bampereza ijambo ry'indome 4, 5, 6, 8, biravana n'ingene bobo babiteguye. So ngoma ndabereke akandi turagahejeje, nahejeje akandi naka aka rero kagomba gusa n'iyi duhejeje, turasondaho dutegereza. Murabona connection irihuta cyane, turarindira. Iyi reward murabona yuko ari amanota, aha n'amanota. Ya manota rero natsindira bazoyandika ngaha, niyo nakwiza kajya gakaze kose kakuzura, bazoyandika ngaha. Icinda ya convertisa mu ma USDT nshaka, cyangwa mu ma Bitcoin nshaka, cyangwa mu ma BNB nshaka. Aha naho munsi mbereke tatpareta, aha munsi murabona kari amafaranga, amapoint ukeminga buri munsi. Aha naho tugeze n'amapwe baguhereza buri munsi. Aha ucufyonda ngaha kuri cheki pwe utsindiye ikiza ngaha cyayandika ngaha buri munsi. Aya nayo urashobora kuyakonvertisa mu mafaranga ushaka. Rero ikigo cy'uno munsi cyari ico, mubashe gukora subscribe kuri channel yacu Crypto ducukura